ntumbero yo kugenzura ibikorwa vya leta mu mwaka urangiye, inama nkenguzamateka yaratumyeko incuro zitatu abashikiranganji kugira ngo batange umuco ku bibazo vy'abakenguzamateka. Ivyo bibazo bikaba vyashimikira ku bijanye n'ubutungane, ubutunzi, iduzwa ry'ibiciro vy'ibidandazwa bimwe bimwe, no kubura kw'isukari, isima n'igitoro. Aha twotanga uturorero tw'ibibazo vyashikirijwe umushikiranganji w'ubutungane n'uwari ajejwe ubudandaji bw'ico gihe, hamwe n'ivyashikirijwe umushikiranganji ajejwe ibikorwa vya leta. Mwijanye kandi no kugenzura ibikorwa vya leta, kw'igenekerezo rya 20 Myandagaro, inama nshingamateka na nkenguzamateka zarakoraniye hamwe mu ngoro y'amakoraniro mu Kigobe, abashingamateka n'abakenguzamateka bashikirijwe icegeranyo c'umushikiranganji wa mbere ku vyaranguwe n'ubushikiranganji butandukanye. Hisunzwe ingingo y'168 y'ibwirizwa shingiro mu gace kayo k'umunani, abakenguzamateka baritavye amakoraniro abiri yabahuje n'abashingamateka, aho kw'igenekerezo ry'indwi bashikirijwe icegeranyo c'ivyaranguwe n'umugwi w'igihugu ujejwe ukuri no kunywanisha abarundi Severe, hamwe n'icegeranyo cashikirijwe kw'igenekerezo rya 18 Ruhuma n'umukuru w'umugwi w'igihugu ujejwe amatora Seni, kwijanye n'amatora yo mu mwaka wa 2020.